ajana n'umwana avuga ati nta kundi vyogenda nubwo kumbure ifyigo ry'iwanje rishobora kuba rimaze imyaka myinshi tugereranije n'iry'umwana afise. Uyu rero niwe nabonye anyandikira, sinari ndamuzi, ntiyaranzi, Evodi ntibari bazinanye. Rero bankorera ibipimo basanga by'ukuri amafyigo yanje afise igifaransa leta kiste tuvyimba ndarira. Uyo mukobwa aranyigisha cyane, ashaka kuva ndamwibutse nyene cyane numva mbabaye, nararize ntangura kuvuga Imana kubera ko abandi bariko bararonka abadona nanje nkaguma kwiziyanitse jenyene. Umukobwa aransezeye ndamubwira nti sawa bye bize wigende neza. Bageze inshuti baryango ntega amatwi ndababwire igikorwa niboneye gisiga ubwenge bw'umuntu. Sinari nzi yuko umuntu yokwigura umuntu nkawe, noneho ndabyiboneye bikoze n'umwana muto, noneho ndabyiboneye bikoze n'umwana muto. Gikurize yararabye Evodi kumusego, urukundo n'imbabazi Buraboneka. Hanyuma biba ngombwa rero ko afata urugendo agenda i Nairobi. Mu ntango twaragize n'ikibazo twibaza tuti none amafaranga turayaronse ni vyiza, mugabo mu mamagaze tuzi Bujumbura nta hantu badandaza amafyigo. Cyatubereye ikibazo kitoroshe benshi mu miryango, inshuti, abagenzi baraza n'umutima ukunze bakipimisha kugira ngo barabe ko baba bahuje umugwi w'amaraso na Evodi. Hanyuma bamwe bagasanga badahuza, abandi nabo basanze bahuza, hakaboneka ibindi bibazo bitabavuye ko vyatuma ico bari biyemeje kidashobora kuja mu ngiro. Hanyuma niho mama wa Evodi yabiravye aravuga ati uko biri kose reka mpaguruke, nashaka ndamusabe avyaguruke. Ico gihe yagwanye Rugabo arahaguruka ajana n'umwana avuga ati nta kundi vyogenda nubwo kumbure ifyigo ry'iwanje rishobora kuba rimaze imyaka myinshi tugereranije n'iry'umwana afise canke akeneye, atariko uko biri kose reka ngende. Yarahagurutse rero ariyemeza arasezera akazi, yarasabye ikonje ku kazi bagira neza baramwemerera kandi ku kiringo kitari gito aragenda. Mugabo bamaze gupima basanga hariho ivyo hava bituma bidakunda ko amuha ifyigo. Kiba ikindi kibazo cadutse gituma rero nari mvuze nti avyaguruke. Ico gihe yaratabaye umuryango, kuko muri benshi bariko baribaza bati mbega rirava hehe, bigenda gute. Muri ico gihe cyose twamaze tuzi ko biri bukunde, benshi bararuhutse. Muri make ico kibazo yari ameze nk'ugitoreye inyishu, kandi n'ivyakurikiye si vyamuvuye ko, nuko bamupimye abaganga bagasanga hariho ivyo badahuza. Ndashaka rero kubwo mutima wo kwitanga no kwigura abana biwe
mukomere amashi. Rero tumaze kumva ko mama Evodi bitagikunze ko amuha ifyigo, ikibazo cabaye ikiremereye mudashobora kwibaza. Ni kuvuga ngo n'amafaranga twari twegeranije yariko arahera. Twibaza tuti sejuru yonyene igiriye amare na facture y'ukuri ha muganga ntizohava ikunda, ntizohava iboneka. Hanyuma ariko ubundi harya Imana ni nziza. Hariho umurundi yavuze ngo wicompa tugahura buhure, unofukama nkayisenga nkayicanira ikota. Sinzi ko yari yabonye ikunda kota. Rero nukuri harageze igihe hajya twibaza tuti bigenda gute. Benshi baje, bamwe bakaza bagasanga badahuza, abandi ibibazo bikaba ibibazo. Hanyuma twaciye tubipubliya hirya no hino tubabwira tuti ikibazo c'amafaranga carakunze, mugabo ikibazo c'ifyigo kiratunaniye. Hanyuma umunsi umwe nicaye ndiko ndibaza, nzungurutse umutwe, nja mbona message mu telefone, umuntu ntazi ambaza ngo wowe uri papa Evodi. Nanje ntego ngo none ngo Evodi arakomeye. Narakomeye mugabo kandi aragwaye. Hanyuma none urinde, aranyibarira ko ari umwana yitwa Michel Archel, ndashaka avyaguruke. Uyu rero niwe nabonye anyandikira, sinari ndamuzi, ntiyaranzi. Evodi ntibari bazinanye, mama Evodi ntibari bazinanye, eka muri famiye mu muryango w'iwacu nta numwe bari bazinanye. Hama aranyandikira, mu nyuma yambwiye yuko ari mutima mweranda yari yamucaniriye mu mutima, amwumvisha yuko akwiye gufasha Evodi akamuha ifyigo. Hanyuma naramubajije none wewe ufise imyaka ingahe? Ati mfise imyaka 20. Ndiyumvira none uyu mwana kumuna n'ama message twandika ku ma telefone, abantu bajejwe iperereza bayakurikirana iyo bashatse bahava bibaza ngo ndiko ndakorompa uyu mwana ndamwaka ifyigo. Ndamubaza nti none abavyeyi bawe barabizi? Acambwira ati iyi telefone ndiko ndakwandikira ko ni ya mama Michel, ndamusavye vyaguruke. Vyagire ati ni ya mama, ariko sinashigwa. None ndamusubira ndamaza none mama mwarabivuganye? Ati ndevye turavugana mugabo nzoyimubwira. Hanyuma baratevye barayivugana na papa wiwe. Mbone rero kubabwira yuko benshi bariko bibaza ko yari papa Michel, sivyo none? Papa Michel ntivyakunze kwaboneka, ararwaye ariko yantumye ngo ndabaramutse. Ego kandi ndibaza ko ibihe biri imbere byiza gusumba ibi bizokunda nawe nyine mukamubona. Ego rero yaciye atumuye ati uje kuhambera aho nari kwicara uje kuhicara. Ego rero harageze igihe baravugana, baramubwira bati nimugume muvugana ku telefone,
kubera ko uyu mwana yari yababwiye abavyeyi icyo akeneye. Hanyuma nakurikiranye abavyeyi biwe baza kumbwira yuko yabanje kubategura, arababwira ati papa mama murazi mwebwe ko muri abakirisu, kwanza wewe papa urazi yuko uri umuririmbyi, be aririmba hehe hari ati murazi ko muri abakirisu kandi papa urazi ko umuririmbyi, ati rero hari ikintu ngira ndabasabe kandi mukinyemerere. Ati norega mwana tukwemerera icyo tutaramenya tutarumva. Norega mwana aniga papa none mwibaza ko mpava ndabasaba ikintu kibi, mwembwire ko mukinyemereye utarakitubwira. Urumva ko yabanje kubategura kubera ko bamukunda kandi n'umuhererezi wabo, ntibashaka no kumubabaza. Baratewe baramubwira bati sawa naho tutakizi turakikwemereye. Hamara babwira icyo ari cyo, nabo baca baramubwira bati twebwe Imana yakuvugiyemo, twebwe uretse ko tugushigikira muri icyo gikorwa nyene yagushize ku mutima, nta n'ikindi twokora atari ico. Rero abavyeyi biwe papa mama baciye bamushigikira muri icyo gikorwa cy'iteka. Hanyuma igihe kiragira ndashikayo, igihe cyarageze ndashikayo muhira, turaganira byose barabinyemerera, demarche cyo turazitangura zuko afata urugendo. Nibaza ko ibindi baja kuvyivugira, mugabo icyo nashaka kuvuga mbanje kuba ndagarukiza ngaha. Nashaka ishimire bimwe bivuye ku mutima. Nibyo umukobwa wacu Michela twaramushimiye, n'ubu tuzoguma tumushimira, n'Imana izomushimira kuri icyo gikorwa yamukoresheje. Ariko n'ubu nari nashatse kuri uyu munsi duhimbaza imyaka 24 Evodi yamaze, kubera yuko uyu mwaka wa 2024 awumaze cyane cyane kubera uwo mutima Imana yahaye Michela, kuko twebwe twari twabonye ko bitagikunda, byari bigikunda, mahera yonyine ntibyari gukunda kuko nta mangazine twari kuja kuguramwo ifyigo, ariko byarakunze. Imana iha uwo mutima uwo mwana, arahaguruka hanyuma afata urwo rugendo amusanga i Nairobi, ibindi baraja kuvyivugira. Rero nashaka mu buryo budasanzwe nsubire nshimire Michela, nshimire n'umuryango wa Yohani Ndayiragije n'umufasha wiwe Godance Aishaki. Ego basubire bavyaguruke tubakomera amashi. Inshuti yo ku mutima uyibona mu magoba, inshuti yo ku mutima uyibona mu magoba. Bageze inshuti baryango, tega amatwi ndababwire, igikorwa niboneye gisiga ubwenge bw'umuntu. Sinari nzi yuko umuntu yokwigura umuntu nkawe, noneho ndabyiboneye. Ndabaramukije mwese mukoraniye ngaha. Nize ibintu by'indimi mugabo sinzi kuvuga ijambo. Ndaza kuganira gutera inkuru, ndababwira ukuntu byagenze.
mu majambo make imbere ya byose nshimiye cyane umwami wanje Yesu Kristo yatumye ashobora gushikisa kuko ni ibintu cyane ntari nibaza ko byoshika rero ndamushimiye cyane mumumpera amashi menshi ndashimiye cyane abavyeyi banje twabanye mu bihe bigoye kugwaza umwana biragoye birarusha biravuna ariko babaye hafi ntibigeze banyereka ko badendebukiwe canke ngo barushe mugo nari ndabizi ko barushe bari kureka kuruha ndashimiye cyane gose mama niwe twari kumwe niwe twagoranywe gose bon abapandazi ko yaramerewe nabi gusa nimwe bavuga ngo amarira y'umugabo atembaje mu nda mugabo narabona nawe ko yamerewe nabi cyane yarataye n'ibiro gose ndabashimiye cyane rero byimva mutima ukuntu bambaye hafi ukuntu bangwaje ndashimiye cyane kandi Michela yambereye umuvukanyi ndamurusha imyaka bon si myinshi kandi si mike mugabo yambereye umuvukanyi tuza kumera rero nk'abangana ndamushimiye cyane ku butwari bwiwe yarabaye intwari kuko yakoze ibintu byananiye benshi bon siwe yabikoze ko mutera n'Imana mugabo hari abantu Imana ituma bakayibigaba rero uko kuntu yemeye ati ndagiye akemera kuba intwari ndamushimiye cyane Imana imuhezagire ndashimiye cyane famille muri rusangi sinobadondagura ngo batabaheze mugabo ndabashimiye cyane muri rusangi Imana ibahezagire cyane ndashimiye eglise yanje bene data dukoranira hamwe barambaye hafi cyane bambaye hafi mu masengesho byankuwe n'abandi bagiye baransengera abo dusengana Yesu abahezagire hama ndabashimiye muri rusange umuryango wa mama wa Michela kanyi wa Michela bose ndabashimiye rero ntarandiriye nkuko bebanje babivuze je n'abandi banzi kuva kera hari abantu twage twigana kuva mu windwi baranzi nabonye baranzi nakunda kuba ndwaye nyene nari umwana usanga nyene meze ukuntu no mu gutambuka abantu barabizi ko ntambuka umenga ngira ngo hama jere nagirana amagara make umuntu nyene usanga ameze uko hari abantu usanga bavuga ameze uko rero kumbe yari ingwara navukanye gusa sinabimenya baguma bambwira ko ari amanemi etu hanyuma rimwe rero nagiye mu Rwanda ngiye kuramutsa umutante nangiye kumwaramira usanzwe camzuka nabyimbye visage yose ndamwandikira ndamubwira bon twari mu chambre atandukanye ndamwandikira ndamwanterega natinye gusohoka ambwira ko babaye iki je niravye muri mwe wambona sinimenye ati ngo turari ndagenda ashira induru ku muntu rero turagenda kwa muganga akimbona acasubira arambwira ngo ni anemi mugabo acavuga ati jewe sinyuzwe kubera akora nyene muri departement nyene y'ubuvuzi ashambwa ati je sinyuzwe ngo tujana ahandi hantu bagupima nkigerayo muganga mbonye ukuntu vyimvye asharambwira ati ukuntu vyimvye nibaza ko bari amafyigo reka tubikonfirme rero bankora ibipimo basanga by'ukuri amafyigo yanje afise
igifaransa bayita kyste, tuvyimba. Afite tuvyimba umva tugenda turakura. Rero uko dukura niko naremba. Hanyuma uwo yari interniste hama acarambwira ati rero ugomba kubonana n'umunephrologue, umuganga nyene yanonse ibintu indwara y'amafyigo. Hanyuma turabonana arambwira ati ngira ndakospitalize. Ndambwira ni beka birakenewe cyane ko mu hospitalize. Arambwira ngo yego, acabanza arambaza uruwahe, ndambwira ndi Umurundi. Ngo ya ngo sino hospitalize ngo uri mu Burundi ngo mahera ntayo woronka, ngo reka ngo uzozinda kuvura utaha. Rero naciye nzange zino canumva ko hari undi mu nephrologue yoba hari, cambuga ko noze ndagenda mu Rwanda, reka nivuri zino ca ndivuza kuri kwa Kalede. Ndashimiye cyane umuganga twa yankurikiranye, mama yamuvuze yitwa Nyandwi Joseph. Twarabanye arankurikirana mu isi ya mbere, rero aza gufatirwa aronka yandi mabanga. Rero acambwira ati ngira ndakurungike ku muganga yitwa Nzeyimana Sylvain Pierre wo muri Kira Hospital. Rero uyu niwe twagumanye gushika n'umunsi. Ego yambereye umwana mwiza cyane, yambereye abaganga turatwumva bo hanze usanga babaye abagenzi. Ndamukunda cyane kubera yamvura ari umugenzi, nkaca ndamwiyugurukira ko nkamubwira ikuntu wumva byose. Imana imuhezagire cyane. Yarambwiye ko aza mugabo ngira ngo yafatiriwe abaganga biragoye. Rero yarankurikiranye mu nyuma aza kumbwira yuko ibipimo bimeze neza, kubera je mu ma recherche nari nagize yanje kuri Google nari nasanze yuko abantu bafite indwara ya polycystose rénale 2% bonyene ari bo bagwara insuffisance rénale, 2% kw'isi yose. Rero mu nyuma aza kumbwira yuko ibipimo bimeze neza, nta mpamvu yo kuguma myumuti nduhuke. Hama imiti mikeya ndayivako, umugabo nkagumanywa umuti wa tension, kubera tension iguma hejuru mu gihe nyene amafyigo atarameze neza. Yego hari mu kwa mbere rero niho natanguye kuremba ku mwaka uheze. Nkumva ntashaka gufungura, nkumva nyene nta peti mfise, numva ntameze neza. Rero abantu bagatangura kuvuga rero bimwe bigezweho wowe ngo ni shano, wewe waraguhaye ishano. Hanyuma bon ndaguma ngaho. Muganga rero yacambwiye ati ko uguma wumva ushaka, donc uguma wumva ata peti ufise nyene ibimenyetso bimeze ukuntu, reka ndagutuma ama examen. Rero ko ntuma ama examen baca basanga ibipimo vy'amafyigo, ico bita creatinine, urée vyaradutse. Hanyuma docteur arambwira ati reka turabe ko turindire gatoya turabe ko biguma biduga, mugabo sinumva impamvu yuko biraduga. Turarindira, muko kurindira rero ca ndaremba, ca ninjira mu bitaro. Baca basanga bon bantu hari ukuntu navuze nti ko nogwara insuffisance rénale vraiment na hypertension nari mfise, je ntavyo nashobora kuresista. Hanyuma acarambwira ngo nje kuri dialyse. Rero mama niwe yarazi dialyse, je nayo narinzi. Mama akavuga ngo utanguye dialyse c'est pour toute la vie, ibintu nk'ibyo. Hanyuma bon barabivugana ko abavyeyi barakonfirma nyene ko bankora iyo dialyse, ko muganga ariko aravuga ati uko ateba niko azotera aremba. Rero barashite kuri iyo dialyse, muganga yashitangura kumbwira vya greffe rénale, iyo transplantation nyene ko bikunda ko
bashobora kumva irindi fyigo nkakomeza nkabaho. Atubwiye ingene bigenda. Okay, sawa. Rero twaciye turondera umuntu yoba umudonneur, turamubura carrément. Maman acha décida kumpa, donc elle décida kumbera umudonneuse de rein. Hanyuma tugiye dushite muri Kenya, baca nyene batubwira ko bidakunda, bitagikunze kubera n'ibipimo byinshi bapima. Rero urinze ubona bikunda vraiment n'ubuntu bw'Imana. Rero bimaze kwanka, twaciye tuja muri stress. Je natanguye kugira mama dutahe, ko byanse reka dutahe tureke guma twonona amafaranga ngaha muri Kenya twiteze ngo umuntu azoda tutazi ngo ninde. Okay, mama akikabasha ntagire ico ambwira. Hanyuma turaguma ngaho, nkaguma ndamwibutsa mama ntitugume twonona amafaranga dutahe subire kuri dialyse, kuko nahari abarankorera dialyse. Ndibuka rero ndi muri dialyse, hari umukobwa twari turi muri dialyse muri Kenya, yaraje kunsezera nyene ambwira yuko agiye ahantu bazomukorera operation. Aje kunsezera aca ndadukandagira, ndarira. Uyo mukobwa aranyigisha cyane, ashaka kwanda mwibutse nyene cyane, numva mbabaye. Nararize ntangura kuvuga nti Imana, kubera ko abandi bariko bararonka abadonneur nanje nkaguma kuri dialyse jenyene. Umukobwa aransezeye, ndamubwira nti sawa bye, biza bigende neza. Naje nguma kuri dialyse. Rero niho naja numva papa ambwira ngo hari umuntu yemeye ngo kumpa. Hanyuma ndavuga mvuga ntisha nzovyemera ndabibonye. Je nari namaze kuvuga sinovuga ngo nukwihebura canke ikioya, reka tuvyite kwiyakira, kubera ni ibintu bigoye. Ni ibintu bigoye vraiment, kandi je vraiment nta muntu ushobora kuvuga ngo ntiyampaye ngo ndamurabera ibi canke ikoya. Naje ntavyo naye gushobora, namishara ko yarabishoboye n'Imana. Vraiment ni ikintu kigoye, ni ikintu cy'agaciro ku buryo ata muntu novuga ngo bite nta muntu bavuga gute ndira umuhari nta muntu urota kumwikoma ngo ntiyampaye isigo. Biragoye naje namwe baba n'ibintu bigoye, naje ntabyo noshobora. Ninaje bambwiye ntivugisha ukuri, nabakubwiye umwana wawe aje gutanga isigo ntabyo kwemera. Arambwira ngo yangorega ngo biravana ngo ni Imana nyene ngo igutuma, ngo sino ngo biragoye rwose, ngo atari nka jewe nyene nakubyaye ngo nawe nkundi byo kubona. Rero nuko byagenze. Mu nyuma Michela ivyuko ya mbere byabanje kwanka ngo wamutoye covid, sinobirandira ko cyane. Mugabo maze kumva ngo wamutoye covid, navuga ati nibisanzwe byanse. Nari yakiriye gusa nyene ngo ndamubwira mama turi kubona amafaranga dutahe, je kubona amafaranga. Rero Michela numva birakunze. Mu nyuma numva ngo araje, mugabo sinavyumva, nagumana dute, naye mubwiye ko nagumana dute. Araza rero yajeje ndi muri dialyse, mama niwe yagiye kumutora. Hama ndava muri dialyse ndaza nsanga ari muhira, turayambirana twaramukanije nk'abantu bari bazanye kwa kera. Arambaza umeze neza, nangayego meze neza, karibu. Mugabo nkaguma afise akantu nahava biheba. Hama turatangura amademarshe, turagenda kwa muganga. Bagira badufata amana ati akumva turera arabiheba. Je naguma mvuga ntahava biheba. Mugabo yarabaye intwari. Hari igipimo kiraba rero compatibilité, nico cyanyuma cemeza yuko ashobora guha
nkayiwe rero ico gipimo coco baratuvumye amaraso batuvuma n'ayandi ku buryo mwanyi arabihevye kandi hari ukuntu imitsi yiwe yarigoye gutora baguma bamucumita bacomora urushinge basubira arabihevye wanda muri abo maso gutya ndabe reaction akora asha mbonye bahejeje kubimutera ca ndabaconvaincre nti imishahara mpayifyiko ibi bishinge nimba vyihanganiye turahejeje ariko ntibyahereye aho bagiye kudupima ayo maraso nyene batwaye baca baraza batubwira ngo ni umube positif batubwiye uko kayani bikunda hama barashobora batereka dusubiremo ntaco baragenda barasubiramwo basanga ni positif Michelle asinga ngo naje ndabizi ngo naje kwitemberera ndambwa nene ingorane iherega naho usanga iyo nawe uri gusanga uri positif wewe waramaze kuza warahejeje naho bizopfa wewe warahejeje hanyuma bimaze kuba neza baca duprepara kugira tugende muri iyo ville yindi aho habera operation turashikayo dushitseyo rero tukiruka ku umudokteur mukuru kumbe muri dossier ya B positif ayisubijemo dushitseyo muganga aracera impapuro yashabuye ni gute mushabuza muri operation ngumwe ari positif umwe ari positif unasoni turambwa barihenzera abantu positif igaruka kabiri Michelle bereka carte aho ratanga kamaraso tije ntanga amaraso kuri positif none yabaye positif gute kugira ngo sishaka gufata iyo risque ngo ndi musubiremo cyane vraiment nkumva birampaye icigwa turindire kubera Imana idukunda kurusha uko twumva twe twikunda ibiti bitubereye ibiti bijo keneye rero tugezeyo twarushijeho kuba bagenzi cyane na Michelle abaganga baradukunda cyane ibintu byacu byari n'Imana kabisa abaganga baradukunda cyane kuko umudonneur n'umureceveur twese twari bato kenshi usanga umureceveur hari muto umudonneur wari ari akuze twemwe twese twari bato rero abaganga baradukunda cyane bakatwitwararika byose turabarira abagenzi gose ku buryo tuza turatera inkuru haragera igihe rero barathospitaliza kugira badutegure kugira tuzoje muri cette opération rero baradutegura baratuzanira umupsikologe akinjira akakora atuvugishe umenya twahamutse yinjiye aratubaza none je mbona ngaha ntakazi mfise chaturatwe tongo ya ntakazi ufise ngo bongo je ndagiye rero ngo je ndumupsikologe ngo nanje kubategura mudabwire yuko twe tumeze neza nimigire mugenzi hanyuma aragenda aratubwira ati abandi usanga bashavuye baravye ku ruhome ntibashaka kubona umuganga n'umwe ariko mwime ko muri terera inkuru kati twe turiko turiterera inkuru kuko ne tugira iki Imana de toutes les façons imbibizo Imana yaramaze kubitegura ntaco duhindurako hanyuma turiberaho uko tumerewe neza gushika ndiko ndanyarutsa naho byo byabaye birebire kugezaho rero umunsi wa operation hasigaye umunsi umwe naciye ninjira muri reanimation ntangura kubura impwemu ndabura impwemu cane muganga araza kundaba ambonye avuga umutwe muri reanimation ngo aho nari muri chambre déjà chatagena muri reanimation baranshirayo Michelle atangura kurira telefone mama wiwe none nkubura we bataragiye muri reanimation kanshi akunda kurira ariko namumva ariko ararira abwira mama wiwe ngo nkubu nazi ubusa ngo hera abayobozi yaremvye ngo misese tugiye muri dialyse ngo acaremba none ngo nkubu nazi iki ngo nzohava nsanga naziye ubusa nyuma bakamuremesha araza kubivuga ngene vyagenda rero uwo munsi rero araza muri reanimation murazi ko muri reanimation
si n'importe qui yinjirayo rero Michel arinjira baramuha impuzu zo kwishanja arinjira bambwira amara nka 5 minutes bambwira rero umukobwa sohoka usubire muri chambre yawe ifoto aryamye aramuraboye mu infirmier gutya atarica arambwira ngo ntibisi nakubwiye acambwira Jesse sohoka ngo kubera ngo ahantu urahazi ndahazi ngo turaguma ngaho turagumana ndamubwira rero kubera nta ntebe zaba zihari habe ico gitanda gusa ryamyeho nawe guma ahagaze ndambwira Michel agenda uryame ngo ya turagumana ngira hari nko masamu nayo z'ijoro ndabona no kumuhagaze ngaho genda uryame cyangwa ngo ke basi ndagiye kuryama umugabo ndaza kugaruka ndambwira ya nta nakimwe ubuye bimeze neza ariko ndahema neza we ntugire uryame tuzosubira ejo hanyuma turagenda hanyuma bukeye baratwenga agati nawe ntutwenga gutyaye hari icyabaye rero byagenze neza twabonye ikiganza c'Imana abandi bakorerwa operation amasaha 8 jewe bankoreye badukoreye amasaha 4 byari bihetse aho twari bagira abantu hari rero kukumba kutubaga tension yanje yaraduze kugera mu 200 160 donc 26 iraduga cyane muganga arabwira ati ushobora gukora transformation uko ndamugenda gute Michel bamaze kumutwara akora niwe batangura kubaga kugira ngo kuremo ifisigo none Michel bamaze kumutwara iryo fisigo niwe bari gukuramo ugasanga Jesse ndi prête cyo bigenda gute tavuga barambwira bagana ngo ubwoba ndavuga ntabwo mfise je narumva yuko nyene ari satani ariko aratuba kuko je narumva ntekanye bon ari certain moment narumvise ubwoba vraiment mugabo ubwoba bwaraheze ndiyakira gusa sinobabesha vraiment 90% narumva ko ntagaruka mugabo de cette façon je namaze kwitegura mbona nti ndagenda nibisanzwe mugabo abaganga baranyagiriza ngo ufise ubwoba nanje kuharira n'abaganga kandi bambwiye ko ufise ubwoba cyane nkora ntacu ndahora ndarindira nyene barampa ibinini barambwira yaranje muri binini atamaze ko nshobora amaze twubaye barampa ibinini ndabinywa turarindira gatoya tension ikiramanuka ngone n'amanje kugira Imana ni tension ndazi ko je ko tango bafise de toutes les façons satani nkora bituma kandi Michel amaze kumutwara bamukuramo isigo giwe ngiri nanjemo nawe nyene biba ryamuvuyemo biraza kumara iki uri umuvyeyi rabi ico gukora rero byaciye bimanuka bimanutse turagenda barankora usanga na Michel barahejeje kumukura gusigo baranshira mu ntavyo nzi ngene byagenze umugabo nuko byagenze kuri fasi hanyuma cha turavyuka mbona ndavyutse ndiruhutsa ndavyutse sinari ndavyiteze ko nza kuvyuka vraiment nari nahejeje byose ego ndibuka nsubira inyuma gato nkiri Nairobi narigeze kugira crise cardiaque ku buryo n'amaraso avura amaraso yari amaze kuvura dialyse iranka carrément baranshomora icuma kirasona baranshomora guharura papa aravyibuka namutelefone ndamusezera ndamubwira nti ndamushira imbabazi nti aho noba nakubabaje pardon jewe ndumva ko ngiye kandi vraiment bon arabavuze ngo vyari ubwoba n'ubu ndabisubiyemo ntivyari ubwoba narabyumva ko ngiye kandi umuntu ageragende vraiment aravyumva gusa Imana yangiriye ubuntu iranyongera iminsi yo kubaho mama barabizi twaravuganye nije ndagiye ngiye ariko Imana yangiriye ubuntu cyane n'ibintu sinovuga ngo sinzovyibagira turazi abantu benshi bibagiye ivyo Imana bakoreye gusa namasenga mbwira Imana nti uzondinde kuvyibagira kubera ari we uyobora umuntu ivyo akora uzondinde kwibagira neza wankoreye
ukanyongera iminsi yo kubaho. Rero ndabishimiye cyane Imana kandi ndayishimira kabisa ko yarambaye hafi. Hari umuntu agera ahantu usigara wenyine n'Imana, mama ari hafi yawe ukabona ko atacikintu ariko aragufasha, urabona ko mutandukanye byaheze, wowe ugiye mu yindi dosiye, ugiye nkunda kuvuga mbere ni ugiye kuburana uri wenyine. Byaranyikije cyane rero. Umwaka wa 2021 ndabita ko wabaye mubi, wambereye mwiza kuko narongewe iminsi yo kubaho, wambereye mwiza cyane, wanyongeye iminsi yo kubaho, wanyongeye uburyo bwo kwegera Imana cyane kurusha uko nayegera mbere. Ndabishimira Imana cyane rero ko narakize, umeze neza. Abantu mwamboye ndi mu bitaro mubona ko ntakimeze nka mbere, umeze neza cyane. Ndashima Imana, ndabashimiye mwese ngaha. Ndashimiye Gasore, sinzi ko yagiye, yarambaye hafi cyane. N'umujoni twahuriye muri Kenya yarambaye hafi akampumuriza. Antuka nabona ko atari wari koresha ari Imana imurungika, nawe yaragwaye mugabo akaza akampumuriza ati burya naho tugwaye ukuntu bikamfasha. Ndashimiye abantu bose bazabanyandikira inbox bambwira ati tiens le coup, bigira bigende neza, savale. Abantu bose mwansengeye, ndazi ko mwansengeye, naho ntababonye mugabo ndazi ko mwabikora, n'ubu mwabikora. Imana ibahezagire cyane cyane gose, mwarakoze. Ubu ndameze neza. Intare yanjye niyo. Imana ibahezagire. Sebo bitahura kandi no kugeza n'ubu sebo bitahura. Ababyeyi bamishela zifise ukono bavuga kuba mwarifatanije na Mishela kurugamba, zifise uko mbashimira Imana yo yabaremye yabibaye ibibakwiye. Ico nico mbasabira yabibaye ibibakwiye, ico nico mbasabira. Kikurize wishuriwe iryo sengesho wagize, evoduye umusariho natwe turanezerewe kuko ishura byari ngombwa, kuko Imana n'urukundo nawe yo kwirengagiza. Umutima umeze nk'uyo nawe yo kwirengagiza, umutima umeze ashimiye gikurize icyo gikorwa wakoze, kuba evoda kiriho ni kubw'urukundo rwawe. Twabaza hirya no hino